Ivyo birori vyabereye ku kibuga ca SOS muri komine Ntahangwa vyitabwe n'abakristo b'iryo shengero n'abatumire aho bari buzuye akanyamuneza bakengurukira Imana ku vyo yabakoreye muri iyi myaka yose. Pastor Aime Prosper Ninganza arongoye iryo shengero akanaserukira imbere y'amategeko y'u Burundi amashengero ya Minevam avuga ko bashimira Imana ku vyo yakoreye hagati muri bo. Turashima Imana cyane. Twaje gutangura ishengero turi misore n'inkumi aho mu myaka ya 2000 igitangura ubona nyene ko ugwaruka atawugwizigiye ko rushobora gukorera igikorwa cy'Imana. Rero twabonye ahanini ugwaruka ruva mu rumogi abagakizwa bakizera Imana, twabonye Imana ituzanira ingo, hanyuma ingo zigafashwa zikiyunga, abagomba gusambura nkuko mwamye muvyumva bagasubiza hamwe. Twabonye kandi imfuvyi n'abapfakazi bafashwa atavyizigiro bari bafise bagasubizwa mu ivyizigiro, aho umuntu yumva ko ari nyakamwe akumva ko aronse umuryango. Twabonye na cane cane abantu bashingira mu ijambo ry'Imana, bashinga mu ijambo ry'Imana. Buryo kino gihe canke mu bihe turimwo abantu batwagwa n'ibintu byinshi, na cane cane ibintu vy'ubuhanuzi, ibintu by'ibifatika by'ibiboneka gusa, ariko ugasanga twaribagiye urufatiro rw'ijambo ry'Imana. Twabonye rero abantu biyemeza gufata ingingo yo gukunda no gushingira ubuzima bwabo mu ijambo ry'Imana. Abagize iryo shengero bayazina #TV bavuga ko bashima Imana ku ntererano ryazanye mu buzima rukristo bwabo. Cyo shimira Imana ishengero ryamaze mu buzima bwanje nuko mu myaka 9 namaze ndi mu buzimire kandi ndondera Imana, ndetse naragerageje no gusoma Bibiliya yose sinayitahuye. Naje muri Minevam KIGOBE narihebuye, ndetse nibaza ko n'Imana itariho, ariko maze kuza nkaganira n'umwungere yanyakiriye nasanze inyishu yose iri muri Bibiliya. Nta kwingeso nziza kuko nahise abantu ashaka kurabira ko bigenza neza. Byanafashije kumenya icari cy'umuryango, ndavuga ukubana k'umugabo n'umugore ko ubu ndubatse ndakwije imyaka 11. Rero iki byamfashije ko naguma numva inyigisho z'abubatse, nkumva inyigisho zitangirwa no mugwaruka, nkabona ko hariho icyo biribwa ku mugabo, icyo biribwa ku mukenyezi, bituma nanjye njya kuronka amahirwe yo kubaka neza maze kubaka. Minevam KIGOBE isigura byinshi mu buzima bw'iwanje kuko yanyakiriye nkumva uko nabivuze ndi umwana mutoya w'imyaka 8, baranyakiranye urukundo rwishi, baranyakira bampa novuga ngo indangagaciro rukristo arizo les valeurs chrétiennes. Nakuriye mu mugwi wa Sunday School, murumva ko nari umwana mutoya, aho muri Sunday School baranyigishije icari co gusenga, baranyigishije kuririmbira Imana, abana basanzwe bapresenta twebwe naragenda gupresenta mu bandi, baranyigishije icari co no gukorera abandi, akaba ari byo uno musi ndiko ndexercer muri Minevam KIGOBE. Iciye mu nyigisho batwigishije z'urufatiro za fondement, natawe ubwa mbere icari cy'ishengero kuko ubwa mbere ntaramenya Imana, ntarakizwa ishengero nari ndarizi mu yindi siguro. Ivyo birori byo guhimbaza Isabukuru bakaba birangije basangirira hamwe.